Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Noeli nziza abavukanyi mwese muri Kristo Yesu mudukurikirana mu kiganiro Saveur Divine. Twongeye kandi kubaramutsa amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe ko dushitse uno munsi turi bazima. Imana n'umutabazi wacu n'ubuhungiro bwacu. Mu kiganiro c'uno munsi muri kumwe na jewe Nsengiyumva Samweli, tukaba tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 3 duhagarara ku murongo wa 16. Haravuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo uwo mwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Amen. Dufise intsinzi ikomeye cyane kuko Yesu yaratuvukiye. Imana ishimwe cyane. Yesu yaratuvukiye. Turi mu gihe turiko twibuka ko Yesu yatuvukiye. Noeli rero itugaragariza ugusesekara k'urukundo rw'Imana. Noeli ni urukundo rw'Imana rwasesekaye, n'urukundo rw'Imana ruhebuje tutoshobora kuronka ikintu na kimwe dushobora kugereranya n'urwo rukundo rw'Imana. Imana ishimwe ko muri Kristo Yesu tuhafise ubugingo. Icazanye Yesu ngaha mw'isi rero Bibiliya irabitubwiye. Yari umwana w'ikinege aza ngaha mw'isi kugira ngo uzomwizera wese, aba mugufi, aba muremure, abo werabura, abo wera, abo utunze, aba umukene, ntazopfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Muri Yesu rero niho hari ubugingo. Ngico icazanye Yesu kugira ngo nitwamwizera ntituzopfe rubi ariko muri uwo mwami tuharonke ubugingo budashira. Imana ishimwe cyane kuko abizeye Yesu tugendana ubugingo, turafise ubugingo. Yesu rero yaje kutumurikira, yaje kutubohora, yaje kudukura mu mwijima, yaje kudukura mu bigabitanyo, yaje kuduhuza canke kutwuzuza n'Imana. Yesu yadusanze turi mu mwijima aratumurikira. Ntikwabaye kutumurikira gusa ariko no kugira ngo natwe duhinduke umuco umurikira abandi. Imana ishimwe cyane. Umuntu wese yakiriye Yesu, yamwizeye, yahindutse umuco w'inosi, isi y'umwijima. Imana ishimwe cyane. Uru rukundo rw'Imana rwagiye kugaragara rwuzuye, rusesekaye, ruhebuje muri Kristo Yesu. Ariko Imana ntiyigeze ihengeshanya kwereka umwana w'umuntu urukundo yamukunze.
tugiye hariya mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 3 umurongo wa 21 haravuga ngo Uhoraho Imana aronkera Adamu n'umugore wiwe impuzu z'insato arabambika. Ndakubwire mwene data, twibukanya yuko Imana yaduteguriye mu mugambi wayo kubaho ubuzima bwiza, dufitaniye imigenderanire n'Imana, ubusabane n'Imana. Imana yaduteguriye ibyiza, nta n'umwe Imana yateguriye kurimbuka. Adamu na Eva abo dukomokako, Imana yabashize mu itongo ryo muri Edeni, ibashiriramwe ibyiza byose, ariko bacumura ku Mana, bajya ku camwa Imana yari yarababujije. Baracumuye ku Mana kuko Satani yinjiye muri iryo tongo maze akabahenda, ariko Imana kubw'urukundo rwayo, kubw'urukundo yadukunze, kandi yadukunze cyane, iturema mu ishusho yayo, iduha kuganza ibyo yashize kuri ino si byose. Iraza bamaze kubona ubwambure bwabo, bamaze kubona batacambaye, bamaze kubona bagenda gusa. Bibiliya iratubwiye yuko Imana yabaronkeye urusato, impuzu zo mu nsato irabambika. Urusato ruboneka mu gihe hari igikoko cyapfuye. Ngiyo rero Imana yacu yemeye ko ico gikoko cyangwa ibikoko bipfa kugira ngo yambike umwana w'umuntu. Urukundo yakunze umwana w'umuntu rwatumye hariho amaraso y'ibikoko abanza kumeneka kugira ngo umwana w'umuntu ntagende amenya ubwambure bwiwe bwoye kugaragara. Urukundo rw'Imana rero ni urukundo ruhebuje, tudashobora kuronka icyo tworugereranya. Dufata akarorero, hari abantu usanga bakenye gusonza abandi, hakaba abandi bifise. Turakunze kubona abantu baha impuzu abandi, akagenda mu bubiko bw'impuzu ziwe akaraba birashoboka iyo adakunze canke yitakimukwiye, akagenda agatoramo agacagura agahereza uwundi akamufasha kugira ngo yambure. Ariko Imana, haleluya, Imana mu kuduha Kristo Yesu nta na kimwe yisigarije, ibyo yari ifise byose yarabiduhaye, kuko Yesu yari umwana w'ikinege, iramutanga ku bwacu. Imana ishimwe cyane. Raba ugerageze wiyumvire aho Yesu yari ari mu ijuru, amaze kuhava akaza ngaha muri ino si, urabe ico gihengeri cyari kihasigaye. Imana ishimwe cyane. Igitangaro ca mbere cyakoretse kirengeye ubwenge bwa twebwe abana b'abantu ni ukubona Imana yaremeye ikambara umubiri, igaca bugufi cyane, ikaza ngaha muri ino si, isi y'umwijima, isi y'ingorane, isi y'intambara, isi y'ibyaha, ikaza kugira ngo itumurikire. Nguko guca bugufi Imana yagize, kandi yari Imana, yari umwami w'abami, araza ngaha muri ino si. Mwene data, reka ndakubwire, Noweli twibutsa yuko Yesu twamuhawe, yuko yatuvukiye. Noweli rero mwene data, so kugira ngo tunywe tuboregwe, oya, no kugira ngo tuve mu kaboregwe. Hari n'abaja mu busambanyi, no kugira ngo tuve mu busambanyi. Nico gituma Yesu yatumurikiye, no kugira ngo umuco utumurikire, urwanko rutuvemwo. Dukunde bene data, dukundane. Imana ishimwe. Amacakubiri atuvemwo, inzigo ituvemwo, urusaku rutuvemwo, ibidutandukanya byose bituvemwo, gutukana bituvemwo, ubusuma, kwiba bituvemwo. Ibyo byose Imana itanezererwa kugira ngo bituvemwo. Iyi Noweli twihane, twakire Yesu, twakire uwo muco. Imana ishimwe cyane. Utumurikire, tuve mu mwijima,
tuje mu muco, natwe duhinduke umuco, tumurikire abandi. Imana ishimwe cyane. Na Yohana mu ikete ryiwe rya mbere yarabyanditse hariya mu gice cya 4:9 yaravuze ngo iki nico caseruye urukundo rw'Imana muri twebwe, nuko Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo duheshwe ubugingo nawe. Iki nico cagaragaje urukundo rw'Imana, kwari urukundo rutagira akagero. Yarungitse umwana wayo w'ikinege. Umuntu yogira abana 15 nta numwe yotanga, ariko Imana yari imufise ari umwe, iramutanga kugira ngo adukize, kugira ngo atumurikire. Ndakubwire mwene data uri kuranyumviriza aho uri hose, Yesu yaje kugira ngo atumurikire. Ukaba ukiri mu mwijima ariko kugabitanya kure y'Imana, Yesu akumurikire. Numwakire, numwizere, numukurikire, niwemere wihane, arakubohora, arakumurikira. Imana igushoboze cyane. Ndangije rino jambo ndabifuriza Noeli nziza, itubere Noeli yo kuva mu bubi twinjira mu bwiza, twuzure n'Imana, twimike Yesu mu mitima yacu, aduhindure, adukize, atubohore, atumurikire, aganze muri twebwe. Amahoro y'Imana akomeze kuganza imitima yanyu mwese. Shalom shalom.